Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye inkungurufu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije muri ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'ububabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwo gwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke uwo kwizera 100% bisigaye ari umuzi wibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ubutungane nibwo uzobukora. Jesse ntinye ubutungane tuzogenda imbere kandi ubu umenye yuko watacho no kuvuga ko nakimufise mbe nkawe no kuvuga kwiki no kuvuga kwiki we n'abavugwa baraboneka abavugwa hari naho bari ubunyene uribagiye mu munota umwe canke ibiri uribagiye ngene jemeze nibagiye iki umeze iki ntubizi ubu turabiyo turiko turaja ntiturabiyo twavuye oya urabizi ariko rikenda kubwiye unkure mu kanwa mufaso bandanya si umurenge je ndagiye si umurenge ariko umwanya w'ubu ariko rero umenye neza nuko bibandanije ubutungane ubwo n'ubukene ufise uko birakuvugisha nawe udafise icurya ingo ndagwenda afise stoke mu nzu ingo ndaguhe hindira stoke we nturi imana rengana ugende imana yitike rengana ugende agene ngiye hari we ni umuje yego naje nari ngiyo ngo singene ko oji imbere yanje ugiye naje ngiyo bye koja hamwe niwe si utwaye umugore Boje nibaza yuko sinkeneye amajambo maremare. Nshaka kumenya ikibazo kiri hagati yanyu babiri ni giki ko mbona muguma mujyana nk'imbeba inkoko nakagomba. Mumvise ikibazo nyabaki sister ufise ikibazo nyabaki na madame je ibi bintu bisigaye biba muri uru rugo je bingiza ahantu ibintu nyabaki tomora nkeneye ko no muzi yico ufise ku mutima kimbwire neza nawe ico ufise kuri mushikaje kimbwire zibiko bintu by'induru zuguru buri gihe je nawe niba watachufise reka je ndakivuga ndi ntuma yanyu ndi wo kurigwa ngaha anya ndabacungira umutekano ivyo nivyo ukomeye gwira rero ni ngora nyabaza rero grand frère jewe nta bintu byo guhisha cyangwa nta bintu byo guca hirya no hino je ngira ngende direct icambere na mbere papa na mama ngaha baraje ngaha kuturaba kuturamusa mugore wawe yicaye aha ari ngaho mu nzu papa abura n'abantu bamuzimana abura n'abantu arungika no kwibotike kugura amayinite yari ngaho yibereye mu cyumba ryamye je navuye ku ishure none uko uraharira kuga uko urumva uyu yadufatiye nabi abavyeyi bacu kandi ico kintu sinocemera none hari ibyo hirya yejo ngaha hirya yejo nuko rero ndakubwira abavyeyi baraje ngaha babura n'abantu babakira uyu yicaye ngaho ari mu cumba yijyana none wewe wamenye gute ko kwera ngaho mubatse yo yarasutamye je nari ku ishure nari kuva ku ishure ngaho rasize ngaho gira sigara reka ninde wabibonye gute ko nigeze ndabakira none wewe wamenye gute ko yari ngaho
uje narabimenye yuko kuko je navuye ku ishuri shika kuri portail Mbirizi aje kunyugurira arabimbwira ambwira yuko papa na mama wawe bari mu nzu urumva ninjiye mu nzu nasanze papa na mama bicaye gusa atanifana ataniki je ndiyumvira none Mbirizi kandi yambwiye yuko bamaze iminota 30 urumva shize ngaha nsanga baricaye atamuntu numwe ari nga muri saro ariko arabaganiriza nta muntu numwe namusanze nga muri saro atari abavyeyi bacu uko uranyumva hama papa rero arabimbwira yuko bashitse ngaha bamaze iminota 30 bamuramukije nuzenye umugore wawe baca kuvuga umusanze nga muri saro acari igihe bamusanze ngaha wowe biviri kwavuga ifite ukamye wewe Bibaza yuko papa yombe. Nukuvuga rero nkubikene ko nje no muri twete nayi guca mu mayicenga. Uwo no muri twarete wewe nyama cyakuze cyo gutanga kuvuga ibinyoma. Grand frère, je navuze ikiri ku mutima wanje. Utaza gusambura kubatse. Utaje gusambura kubatse. Gishikirize mugabo wawe nguyu. Je ivyo. Cyo no kubwira duranka. Ivyo umbwira je. Sherekana nuwo mushiki wawe nyamba yaje. Banzurindire meze. Grand frère, ndindira kwandi turavuga ikindi. Inyana. Ubukwiri papa wanje na mama mdogo bashaka kuza ngaha uri ngaha kuja muri chambre iminota 30 umviriza just like uvyari karavuga n'umunyabinyoma ntumubone gutyo uko uwo n'umunyabinyoma baraje ngaha sivyo ca ndafatiyirwa ni telefone hama ndavuga ati sinoguma nitabira ngaha ndabamena umutwe niko ntahura hariho amajambo uvuga ati ntukeneye kuvuga imbere y'abavyeyi inca ninjira mu cumba kugira iki tuvugane n'uwo muntu mpeze iminota 30 nami nangu 3 wabiharuriye hehe karoba kubikana kuvuga basi urungika Mbirizi zo kuzana ifana cyangwa amazi nifite niko nafite ifana nifite telefone birahuye oya urazi hari iminota 30 nyumviriza imunyana nyumviriza mu bisanzwe mu cyo kama ikirundi wanda bitushikira mushiki oya nyumviriza hasi kibazo cyamushika ndiko nakubwira burya kandi burya mama bavuga agasozi k'intanu kayi abagabo babona nyumviriza wa muguriwe muco kama ikirundi iyo uronse umushitsi turekere ngo abavyeyi iyo uronse umushitsi kintu cyambere umubaza timufatiki ati tubazimana iki hari amazi hari mfana hari amata abo yumva ko ashize mu bantu ntamantu amafaranga afise ibindi bikorwa yakora urumva rero urumva ico kiba ico none yanza kuyakora kwa amafaranga no kumbaza amafaranga agiye he wofu muja gufata ideni kwiboti bati ideni jewe ni cyubahiro je mfise mwino kare numvirize bati kumva nagiye gufata ideni jewe none baza ko ufite cyubahiro kugusubiza none bari bavuye muhira bafunguye ukama wisi n'ikigo ni wowe bagaburiye ukama wisi none wani ntimuteka ugomba kubambika ibara nawe nyene yo rego ni uko amana amazi umuryango wawe bavuye muhira bafunguye none bari ninde ari yaguye ko ariko ararya n'inzara wewe wari wabagaburiye injya ari wowe wazitetse urabaha ntibavuye muhira bari warababonye ntibavuye muhira bari warababonye umvirize hari vugana ziba nukuri kwa Mungu uramaramaje kabisa jendi ukajewe wawe jewe n'ukuri uwo kubona ko kunu wakaka umudari w'umwakaka mugabo ibintu biva muri ako kanwa kiwawe mwebwe ndabizi ntimunkunda aho ko mwafatanye n'abavuka ikindi rero funga yote Mbirizi yaraje kumbwira yuko asigaye ahembwa utanga gufura amaso ngaho ziba uno musi ndaje kugura teterera uza kuri kugura teterera mwende bukwirira kudashaka kompetse oya muhana majambo Mbirizi yagize gute Mbirizi urazi yuko mwari mwaravuganye yuko kontra yiwe kwanza yari yo kuriha amahera ngaho 40 ubu yasigahembwa ngaho 30 manager wo mu rugo yashitse kwigura kumurora amezi abiri ahembwa 30 amahera si uyatanga amahera si grand frère yatanga amahera ava kuri kampuni mugabo uyu umugore wawe sinzi naho yaje munyana ne murashira uwo mushiki wa uyo nutabona gusamburiye ku rugo kandi nivyabaye kunzoba tanu rugo rwanyu mwisigaranye manager ndabona mu mbona nk'ishitani mw'indana gace umutama 30,000 umutama afisa ndayamuhaye cyane nayamuhaye 30,000 ubibona Jafre wa Mbirizi muhamagare ingwana avyivugire ingwana nta nibindi afise umuryango ujya mutama nta nibindi kazoha agara so mana umunwa wawe nyamba wari gasona gasuku we Mbirizi nta mukobwa agira umuntu reka yivugire rero we Mbirizi sawa uhembwa amera nga jewe
none vuga yuhembwa sindiko ndavuga kuvuga ibinyoma bitagira cepfo na ruguru wega reka kumutera ubwoba reka giterabwo babagwe mama giterabwo bana gender tinyitse hari gisasu mumbonera mu mutwe numa gusa murekeye Burizi. murekeye ivugire mana undavye nabitwofata urindira kana pana kusungura kumenya ko ngandi bihugu wawe itware mu bushitsi munyana agenda umugore mu munyana ndagusabye ugere discipline gato mugire icyo mwuba uyu angana na sokuru angana na papa urandege muzee ana bagwembaga wavuze ariko ntabwo bande bakubwira uvuga mu Filipino kuko umutegezi wawe reka kumutera ubwoba mureka ndakwiyamye nangahe basigaye baguhemba mbwira mbwiza ukuri kandi ntugire icyo utinya aya cyagiye barambemba karante yego niyo nzi none niyo baguhemba niyo bari bampembye mbere ubu rero vuga ibyo wambwiye ntutinye bw'uzugure vuga ibyo mama mwirirwa munyicayeho ntanaki none ivyo wamubwiye ariko avuga ngo uvuga ivyo yakubwiye n'ibiki cyangwa n'ibyiwe yikuriye mu mutima nikuvuga baze uhembwa ngahe rero ni karande no kumukura mubishere oya mureke ivugire ureka baramuvugira wewe bakuvugire ivugire jivugire ivyo ejo bundi nahembye tarante yesi namanda babwiye nukwezi kumwe bagwembi ayo tarante bazi kugwemba ni kwezi kumwe cyangwa n'amezi abiri sinamanda babwiye amezi abiri baguhemba mfiriza imbere kuvuga amajambo yose manza umvise ingorane zanyu mwe muzi gufata amafaranga gusa muhereza numviriza munyana nyumviriza umviriza sharindira kwanza meze kuvuga mwebwe mufise ngo nza mitima myiza yo kurirwa mufata amafaranga musesagura jewe mutama umviriza naramubonye hagera ku mugoroba akigira kunywera kafeshe umviriza kweza manzore umviriza amajambo urindira kwanza sawa reka twumviriza hagera ku mugoroba akigira mu vyi wiwe mama gatangura kugenda kwicana abasezari hajya kubarabara ikabagurira amafanta nkabona kasesagura ndavuga ati rero uko azozarirwa umviriza kwanza uko azozarirwa irwa sesaguza umugabo wanje mama ngo umwana gwa diare ngagwa marakia yuko nibiki ndavuga ati rero amafaranga reka nze nkura ko disi ndamuziganiriza ndamubikira ejo ni yaza kuzana ingorane cende muhamurajya nyene mugabo kurigura rokombo kutangwa ya mahera rindira aho nyene ngenda kubaza ibibazo kandi unyishure neza iyo ngingo wafashe kuza kumwofora ko 10 by'umutama wabandi wari bimubwiye umviriza imbere yo gufata iyo ngingo yarabizi abazi ko ndamuheranira numviriza wewe ari amafaranga tuguheranira amafaranga tuguheranira vuga amafaranga tuguheranira none amafaranga tuguheranira none ko utaje kwishyuza ibyo 10 byabisigaye oya numviriza utaje kunyishyura numviriza urambwira ndayaguhenera yabizi numviriza kugira ikindi kutiganya para kuri gwata kuromba kayamuwe wirika muragenda numviriza munyana nyumviriza rindira haramara wewe kuza gutangira we munyana ndagusabye urumva icyo nakigusabye kandi numviriza ayo mahera 200 yiwe 200 yamwereza nese namubiki amafaranga yende yamuhe narayabitse kugira ikinaje kuyomura akashaje ubwenge bwa urupara rusigarwanerana nk'iki numviriza ndagusabye ayo mahera yiwe 20000 francs ndaboneka narayabitse ndabizi ko mwemwe ntunyinzira ngani mu nkunda urabona uyu muzehe uyu yamaze gusaza ni nk'ikijuju umutwe nta bwenge afise umubwira azane tonique akazana boom umubwira azana mainita smart akazana rewo urayamuha wawe n'ibiki kuma wokereza amajambo ushaka kuri namazu kuvuga uraneje urubwa uramaramaje urumva ibihumbi 10 by'umutara raba urupara raba rusigaye rubonerana nk'ikiyo raba neza urupara n'umushatsi ntukibera n'urwo rupara rw'ikiyo none ko cyatuma ibihumbi 10 none nindakwe kuna yive waregeze wumva hano nakubwiye ko nayivye amafaranga yawe n'ubu yakeneye ndayafise ndayakuha yamuhe kandi kiranya ko nzoza ndakubikira ibihumbi 10 byawe wirinde sesa ndavyaza nawasheri ndayamuhaye nkaza ndamuha karantimire ntazose kuzarazana ivyo gushira amafaranga ngaho namufasha bivuze ni numviriza ivyo kwanza ndamukaturako hari ibihumbi 15 vyanje nabuze ibi none niwe yabyaye umuzu nari nabishizemwo kuruhuha wewe reka igene nakubwiye wewe ndabiguha ndayakuha nduka wera kuruhuha
nzoyagukata Mbirizi genda kuri kwa watsinze abantu nawe imbere zo imana ntabwo ejo nawe bazogwa tuko kwa utorubona genda mbirizi niwigiye suko kuri kwa gusuza gutongera amajambo we ushaka kongera ngira nteke impuzu zanje ngende mbiriza wa mugore we biravuga ngo inyingo igutwara igitungwa ikagutanga kuraka urukushaka nubura cyambona nk'umunyamafuti uri umunyamafuti amafuti ya mbere nukuvuga none amafuti muko muranye amafuti ya mbere kugaya papa wiwanje je yamvyaye mumbwira mumbwira cemeza cuko je na mugaya kintu nukuri ntandabi ibi jya mbere ni jya nyuma sinasubire kumva ico kintu nta winjira mu bapfukanye ikindi naco nukuri yakora kamaramaza nta winjira mu bapfukanye wambaye amadiyama urakaka nk'umudari umwakaka ariko uwo mutima wawe umengo sinzi ibintu byisi we ninde abimazi byisi we wa mudamu we gushika ufata 20 ujya mutamo vile oya vile mana ikigongo rero je navuze gute sinavuze ko amafaranga yiwe nayamubiki koma nibiki ichiranga mviriza je nawe nende wewe ushaka kugwana ndagwana ngira ndamuhega sopo nundi munsi apana kuturani cyangwa mumbwire cyane impuzu zanje ngende injahe nararushitse aho narushi aya tumusentira ni pantaro injahe ahubwo uyu muhimbiri kazi uyu mutwakazi nibaza rusoko bagende so kwirwaza uza gucungera ngaha ucongera amajambo ya muhe ushaka gushika kuti urimenya uyu ni musaza wawe nazo gutwara ntabwo kugira umugore agira kabiri uzopfa nkagahini wamvura muheto y'umukobwa w'agatindikazi kavuye ruguru kazanwe n'inda kandi usubira mu bijumbura agatsindwa akagwa mu iwese urabona karaza nga ushaka ntabwo uzopfa winjiyemwo karaza kakabona ngene nimeze neza kabika kababaza timba ngo bare mwari muzi ngo murancanga jewe ifatwa ahubwo ni handi nyene wagira ngo namwe bwe nyene ubwonko bwanyu burofisemwo kamera burakamera je munsi amafaranga ndagenda yazane mugabo jya muzeherindira bakurirwa gusarura kuzura paramenga n'ubugari bw'inyange bariko bakoze bagomba gukoza isombe nigikunda Papa Sal, nigute uri mu biki? Oya. Ntibikunda. Nibiki bidakunda? Ntigikunda. Igiki? Jesi ndavyumva none imiliyoni 15 Hunzira imiduga yindi manuka umuduga wa Mariki gusa niwe babona uri mu mahoro na Marika none Jesi nadawe kubwiye muri telefone nuko nyene bimeze nanje nyene sindabitahura vraiment biranyobeye ahubwo sishobora kubyumva naje ukuntu batugiri erega ntivyumvikana igituma utavyumva nyene ntibisiguritse uravyumva neza ntibakubise ni kofi barakuri ikinuma wewe oya bara muri ikinuma maho oya uva ku imishi zose ari oya harimo amakenga ntibitomo nanje nyene ndiko ndibaza ukuntu byadushikiye vraiment sindabitahura ariko none umuntu w'umubosi nka wewe ubuzwi n'abantu none wibaziki peut-être n'abantu bakunze baziko sinzi harimo ikintu cy'umuzungurukano harimo ikintu cyo kuzungurukana cy'ubwenge we mahoro none reka no kuraba neza mahoro kumenyerana kwa cyane kw'imyaka myinshi no kubiraba neza oya papa Salha reka kwikeka amahoro ico ndakigusabye vraiment ko umukozi wacu kandi twizera cyane nanje ndamwizera ariko kugera kuri iyi saha iyo hatanguye amatohoza jengira ntangura amatohoza naje yego ni byiza nanje kuko ndashaka kumenya uwo muntu nyene yatugiriye ibyo nanje ni byiza ndabura sawa yego reka ntangura amatohoza ariko rero la semaine passée namuhaye 100 millions aja kuideposa neza atatu 15 millions yo kuiba ayo sa ya mbere se ndaya nyuma n'amasenga ni millions yaratwara nibiki agadeposa ariko rero abantu boshwa n'abandi
oya arashobora kuba afise abagenzi bakamubwira bati gira gutya papa sala kwereka ibintu by'amakenda kuri mahoro sishaka kubyumva mu matwi yanje ndamwizera ijana kwijana hariho umugani bavuga ngo birabe ivyuya ntibiba amaraso oya aho sindakwemerera asha nanje uriya n'umukozi wacu twizeye ngira ntangura amatohoza ugira amatohoza yawe nanje shaka kuri mahoro erega n'umugore wanje ndamwizera cyane ariko amatohoza atiyatanguye ntimundabe nabi ntangura amatohoza ngira ngo wasaze na wowe ahubwo nawe ushaka kunyikekana jewe wenda kwizera ariko urumva amatohoza atanguye afatira kuri bose nawe ukavuga ibintu ubona bitagenda neza ukabitonda ukavuga kuri mahoro ibintu bimwe ubona by'amakenga erega nta vyera ngo de ariko wese ngubona neza imisi nabwo umeze neza mu mutwe vraiment si wowe nzi imyaka twabanye mbona ko ari changement ahubwo wagira amatohoza cyane no mu secrétaire wawe kuko nawe yarazi voyage yacu kandi kuvaza hariya niwo ubwa mbere twivye amahera ngana kuri gira investigation nziza ibyo nibaza umwonga ntubiri sato ibidahizwe werindi ni ntangura amatohoza uzomenyekana ngaha ko ari watanguye ibyinyuruza by'amahera ashaka no kunyuruza n'ibindi ibiki reka nkubise nje kwiteka ntubona amatwi ngo ndi mbeba nanje shaka ko yakora ariko jewe uko mubona c'est normal sinzi ukuntu usiga mahoro yaduganye na Marika mahoro yamanukanye so what sokwe niruze sokwe niruze nawe ni kubera sinzi ko ari ubusaza cyangwa imyaka yabaye myinshi sinzi ukuntu usiga umeze sawa igire mu bikorwa bya reka nkuzanire igire genda tekana apetiraza ndiko ndafungura apeti vya manger sawa muntwarira amahera umugore wanje mu mudugane mu mumanukane ndikeba kugira amatohoza aho noba narozwe nyene umugani wa Marika uba abantu aho rero batandoze nuko ngira amatohoza ndakomeye na mind wanje ndafise abo telefona nabarindiriye mugeze hino sawa wenda barindiriye hajya nyine kuzi umukozi wawe hajya nabere ntakibazo ngo sawa sawa